Ni Bujumbura TV muwande mugiya subscribe, like na comment aho muri hose ugiya mu yabambere kuronka inyuzi zitandukanye zivuye muri Bujumbura TV. Loliro muri kayo katu tuvuga ivyeke muziki wawe. Umuziki wawe uvuga ati gushikino se abantu besha guma bibaza ati mbe Loliro ari mu biki Loliro afite igishasha cyo cyitwa gute kimeze gute ivyo rero bimeze gute. Mperutse kuri indirimbo shasha yitwa Nduwawe ikaba ni indirimbo ifise video zibiri. Nubwo bwa mbere mu Burundi bakora indirimbo imwe ikaba ifise video zibiri, ifite video na video cover nguko Davido yakoze kuri Skeleo, nguko Wizkid yakoze ku ndirimbo yakoranye na Patron King, nguko Diamond Platinum yakoze ku ndirimbo yiwe. Ni ibintu bishasha mu bacuraranzi, rero nashatse no mu Burundi wacu dutera imbere, nico gituma nakoze ivyo bintu. Kuki wagize uko kandi vyari cyiza ko kora ibintu wenyene, ibintu bivuga ati ibintu biri unique kutakoze ikintu kiri unique kandi batarakora bakora ivyo abandi bakoze. Ni unique kubera nduwa mbere mu Burundi nakoze ico kintu mbere. Barazi ko nduwa mbere no ngaha gukora clip, natanguye gukora clip nije naruwa mbere gukora clip mu Burundi. Anyuma mbona kuva myaka ya kera kuva myaka ya kera naruwa mbere gukora clip. N'ubunye ndacakora ama clip, ndazi ko abafanzi banje barazikunda, barambwira ko n'abatara abafanzi banje baremera ko ndu mu king mu ma clip Simba. Nico gituma nakoze ikintu gishasha batamenyereye, ikintu kiri unique, ikintu batari bibagije kuva kera. N'ubunye ngiye kuri yindi ndirimbo nza gukora video cover gusa, atari jewe Jesse mboneka no mu ndirimbo mugabo bakabona amasanamu y'abandi undi muntu nashizeko akaririmba ama plus. Urumva ni video cover nuko onye bama babikora. Kuko nivyo Nduwawe ni ikintu ni ibintu bishikira abantu, ni ibintu bishika mu buzima chaque jour tubayeho. Usanga umuntu ashwanye n'umugore wiwe, haciyemwe akantu gato abantu bakatangura amajambo, bagatangura ibintu anyuma bikononekana gutyo. Aho nyene uvuze ati ashwanye n'umugore we, hari ikintu cyavuzwe icekeye indirimbo yawe biravuga yuko imbere kwisobanje gushwana n'umugore wawe ari we Loliane. Iyo nkuru yarabaye canke wo kubwa wayifashe gute? Ivyo bintu sivyo, parce que umuntu nashobora kumenya ibintu vyamushikiye. Jewe n'umugore wanje habaye problème nazibana zitakomanya amahembe, mugabo twarumvikanye twaciye tubana, n'ubunye turacabana turi mu mahoro n'abana bacu bameze bien. Novuga ko ivyaciye kandi iyo ndirimbo nayisohoye kubera abagenzi nabo baronse ingorane, ariyo ngorane baronse naciye ndabikoramo. Amafoto ya Loliane yaciye ku mafoto kuma réseaux sociaux atandukanye avuga yuko bagize mariage undi mugabo, ariko mu masangana indirimbo Nduwawe bwa mbere kandi mvuga ati félicitations ku ndimbo ko video imeze neza. Murakoze cyane. Ariko nubwo imeze izo foto n'ubantu bacibaza ati none nivyo Loliane yagize mariage undi mugabo cyangwa none vyari wayijya ndirimbo nyene habaye iki? Je nibaza ko umuntu agize mariage n'umuntu ategerezwa kwenda kuja kuri province bagasinya cange kuri commune bagasinya, mugabo babonye gusa yamaye impunzu za mariage baca bibaza ko yagize mariage. Loliane n'umugore wanje twagize mariage kimizilma kubera ndu mu mizilma, hasigaye ko tubishira rero mu mafeti mungiza dini manage. Oya sikumwingiza dini, yarinjiye wenyene kushaka bwiwe, hanyuma turagira mariage religieuse, hanyuma ibindi vyovyo bizokurikira buke. Inyuma y'indimbo Nduwawe nize projet zindi ufite abafani bawe? Ni projet ndende cyane, mbere nayitanguye no kwitangura. Nagize concert kuri Sosumo, ngira concert mu Rutana, après ngaho ngena gukora concert Gitega. Nakoze concert Gitega naho nagize ingorane, ngira accident n'imodoka yanje Imana iraca hagati. Après ngaho naciye nja mu Muyinga nkorayo concert, nkora ngaha i Bujumbura kuri One People. Urumva ni ibintu bija bikurikirana, nagize ubwa mbere nalanshije kuri Tribeca niyo natanguriye ndayilansa. Urumva ko ni ibintu bigenda biri programme. Ego inyuma y'igitamo wagira Gitega umanutse uji Bujumbura wagize accident, haravuze amajambo menshi avuga ati Loliro yarozwe.
ivyo bintu kandi ukavuga ko ari Lolilo yabivuze ni wowe wabivuze canke vyagenze gute wowe wararozwe koko ni vyagenze gute jene mvuga ko jewe ibintu vyo gushwana n'abacuraranzi bagenzi banje canke bamfata nabi canke bambwira nabi ni ibintu bisanzwe cyane kuri jewe ndabimenyereye mbere umuntu ubujyanye akuvuze nabi canke yibajije ikintu kibi kuri wewe canke akugira ikintu kibi abona ko we uri kurakora ari ikintu ciza uri kurakora nawe bikaca bimubabaza akavuga pourquoi pas jewe ntari kwijya place cyo ni ikintu birabaho mu buzima chaque jour tubayeho birabaho. None Lolilo arema ko imiti ikoreshwa mu muziki benshi barakoresha imiti mugabo jewe imiti sindayemera cyane je nemera Imana kubera ndi umuntu w'Imana ndasenga cyane kandi Imana nikora vyose mbere n'abagenzi banje ico kintu kishikira kubera ni kintu cyashitse ntari bwiteze urumva nakoze concert mu ijoro après concert ni nashimuhira hari umuntu yanyandike message ari muri Buja Flavor nyene ambwira ngo pole sana ngo numvise ko wagize accident itaraba mu ijoro we ico kintu kiri bizarre umunoni sinomuvuga izina ndamubise izina n'ama message narashize kuri profile yanje abantu barayabonye anyuma après manuse mu gitondo masaa 4 ngira accident urumva ni kintu wenyene ukibona pourquoi iki kintu kibayeho mwijoro bambajije ico kintu anyuma mu gitondo kandi byabaye vyo utemeye Imana cyane wovuga ko bakuroze muri Sadbi na Fizo barinde muri jewe sinovuga n'umuntu numwe ahubwo je nabonye abantu bamwe biyadutsa bavuga ngo nitushobora kukuroga wewe ngo turakora ibiki burya wikeka amabinga abagwaye ivyo vyavuze Sadbi ariko niwe yakuroze ndabizi kuko niwe yavuze niwe kitsa amabinga sindabizi urabivuga wewe simvuga umuntu numwe ico mvuze gusa ariko wavuze ivyo vuze ni Sadbi yabivuze abivuze seke niwe yakuroze umuntu yibajije kintu niwe oui c'est vrai umuntu yibajije ngo sinakuroze utamuvuze izina utagize ikintu na kimwe ça veut dire que koresha imiti ikesa amabinga Dokuvuga ko Sadbi nawe yakuroze rero niyandoze jewe sishobora kuvuga ngo naka yarandoze ariko ujya muntu yishirako ku kintu akavuga ngo iki kintu ngo jewe singiriku ariko ni Sadbi yabivuze ariko Sadbi yabivuze ivyonye sindabizi urafise ubucuti bumeze gute hagati yawe na Sadbi jewe Lolilo ico mvuze jewe ndakunda umuziki wanje ndakunda akazi kanje kandi sishaka ko mumbaza ibintu vyundi mucuraranzi kubera ibintu vyundi mucuraranzi ni bindaba na kimwe vraiment jewe ivyo ndaba akazi kanje ngaraba famille yanje ngaraba uko mbaye umuntu yinjiye muri sheme yanje akangirira ikintu kibi Imana yonyene izomuhana jewe kumujisha Imana niyo izomujisha ariko aho nyenda kubaja nyene ikibazo cerekeye wewe na Fizo Fizo akogira mariage niyo waruri wewe kuko nyimba ntihenze sinakubona aribo bacuranzi benshi bagize mu mariage kandi bose bampaye invitation Fizo na invitation yampaye sishobora kwaduka gusanga ja muri mariage batampaye invitation quand même umbura kuvuga ko ubucuti bagati ya Fizo na Lolilo atari bwiza cyane ubucuti burahari dushobora kubonana tukaramukanya c'est bien tukicara tugasangira mais nibaza ko bufise limite Lolilo katagushimira ndabashimiye cyane ndashimiye Bujumbura TV ndashimiye aba journaliste mwehaye akanya ko kuza kuntemberera no kumbaza ama question meza atandukanye anyuma ngashimira kandi abafansi banje bose bariko bararaba iyi emission nkabwira ndabakunda cyane sizobahemukira nzobandanya nkora abatara abafansi banje nabo ndabashimiye kubona ukuntu mukora muja muteza imbere igihugu mutora abandi bacuraranzi mukabasutena ni vyiza nkuko nabandi basutena jewe ivyonye bidona ingufu mu muziki mu Burundi murakoze cyane reka tubashimire abafanzi ba Bujumbura TV
Mwe mwese mukurikirana mubandanya mukurikirana Bujumbura TV, mwe bwose mubandanya mugira subscribe, like na comment na share kugira ngo ube uwa mbere kugira ngo uronke news zitandukanye zive muri Bujumbura TV. Turabashimiye gose kuri micro ya Jewe nyene Big, nkabashimira cyane kuri kamera hari Scott, mugabo Madrid meza cyane. Murakoze cyane. Merci beaucoup.